Urubanza rw'iyahoze ari umushikiranganje wa mbere General Arengiyome Bunyoni rwatanguye gukora no kubindi bihangange bikomeye cyane mu butegetsi yoba ivyo basangiye amabanga mu nzego z'umutekano ndetse n'abandi bose bagize ico bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, ibiro vy'iperereza ndetse no mu mugambwe indani muri CNDD FDD. Niteka n'umunezero ntangere rero gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu hari na yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi. Na makuru n'ubundi tutaza kuja kure ya politiki iri nga mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka ko biriko biravugwa mu bihangange ndetse n'amakuru ashizwe ahabona muri iri joro. Benshi barumvise Arengiyome Bunyoni mu mburano ziwe agaruka adoma urutoka hanini kuba generale bakomeye cyane ndetse na ca kibazo cagiye kirajamwo uti mbeho iyo mba ndi uwo gutembagaza ubutegetsi mba narakoresheje umuntu nka Colonel Samuel Destino Bamfumukeko atagaba n'ingabo nimwe. Ati nari gukoresha abagenerali, ndafise abagenerali b'abagenzi nari gukoresha muri ico gikorwa. Ku munsi w'ejo ku munsi ubanziriza uw'ejo twarabagejeje ko amakuru avuga kwisakwa ryabaye muri quartier ibamwo umwe mu bagenerali bakomeye cyane ari we General Silas Ntigurirwa, anafatwa nk'umwe mu bagenerali bakomeye cyane mu mugambwe CNDD FDD kuva abakiri ku rugamba. Muri kano kanya rero duhejeje kuronka amakuru y'umwe mu bakore mu biro vy'umukuru w'igihugu igihe kirekire, akaba yarakuriwe rimwe mu mabanga na General Arengiyome Bunyoni. Uyu akaba ari General Gabriel Nizigama batazira Tibia. Turaza kumugaruka ko mu buryo burambuye muri ano makuru. Urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni rurabandanya kuvyura impari mu banywanyi ba CNDD FDD, aho benshi bumviye uko imburano zagenze. Hari ababandanya kwemeza ko runo rubanza ruhagaze ku nyinyurana rya Ndayishimiye na Bunyoni kurusha kuba urubanza rw'ukuri. Umwe mu bagumyabanga yegereye umuryango w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye atanga akaroro kuri General Gabriel Nizigama batazira Tibia yagirijwe ivyaha bimwe bimwe na Bunyoni, ariko araheza ahanigwa mu muryango iwe, mu nyuma arababarirwa anasubizwa mu mabanga y'igihugu. Turaza kubigaruka ko benshi mu bavugwa ko bari bafadikanije na General Arengiyome Bunyoni, Gabriel Nizigama batazira Tibia yaragiye agarukamwo cyane. Benshi rero ikibazo gihari kuri mu bagumyabanga no kubera iki Ndayishimiye yapfunze General Arengiyome Bunyoni akareka Gabriel Nizigama batazira Tibia. Muri ano makuru muraza kumvirizamwo ivy'inkoni uyu mu general akomeye cyane yakubitiye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muze kumviriza kandi ingenewe urubanza rwiwe rwoba rutaragizwe ivyo bitaragizwe nk'ivya Arengiyome Bunyoni, kuko ngo umuryango wiwe ufitanye imigenderanire idasanzwe n'umuryango w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye. Byose turaje tubigaruke ko ufyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuja ucikanwa nayo dushikiriza. Ni Umuhuza TV ngo yakaze muri ano makuru. Bamwe bati kuba General Gabriel Nizigama batazira Tibia yaragirije ivyaha bimwe na Bunyoni ariko we ntahanwe ahubwo agahanirwa mu muryango we, biragaragaza ko iri ari nyinyurano ridasanzwe ri hagati y'aba bagabo babiri aribo Varisto Ndayishimiye ndetse na Arengiyome Bunyoni. Bati turumva ingene bagiriza Bunyoni ubukozi bw'ikibi bwo kunyonora amatungo ya leta. Vyukuri nkuko yabisavye ubu boja gusaka abagenero ba CNDD FDD hosigara bangahe? Ni bangahe batofatwa n'ico caha? Ni benshi cyane tuzi ivyo bivye n'ivyo banyegeje mu mihana yabo ariko badafatwa. Nimwabikenera kandi navyo tuzobishira ahabona. Reka dufata akarorero kamwe gusa, ni ukubera iki bafunze General Arengiyome Bunyoni bakareka General Gabriel Nizigama batazira Tibia kandi barakuriwe umunsi umwe bakagirizwa bimwe. Ese bari ukubera ko Gabriel Nizigama batazira Tibia ava hamwe na Angela Ndayishimiye? Hari ngivyo mwebwe rero mutamenye. Aya ni amakuru turiko turakura kuri umwe mu begereye cyane umuryango w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Uti narakurikiye aya makuru amaze iminsi avugwa ajanye n'urubanza rwa Bunyoni. Hari benshi batangaye bumvise ko General Emmanuel Ndayiziga na General Silas Ntigurirwa bahisemo kuburira Bunyoni kugira ntiyicwe. Kirya njewe ndacemera ntibari bashigikiye ko Bunyoni yicwa.
muribuka ko Bunyoni yakuriwe rimwe na Gabriel Nizigama batazira Tibiya, aho General Gabriel Nizigama yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef de cabinet civile. Muribuka ko yakuriwe isaha imwe na Bunyoni, kandi koko nkuko benshi bavyibuka ikete ryarungitswe rikura Arengiyome Bunyoni mu kibanza cyo kumushikiranganje wa mbere, ni naryo ryasohotse ko ryavugaga ko Gabriel Nizigama batazira Tibiya yakuye mu kibanza yahoramwo. Ngico rero abarundi batamenye ni inkoni Gabriel Nizigama batazira Tibiya yakubitiwe muri Ntare House, aha akaba ari mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gabriel Nizigama yafashwe asubiye mu biro agiye gutora amafaranga menshi y'amadolari yari yarabitse mu biro iwe, baramuretse arinjira, agezeyo acarafatwa. Ikubitwa ryiwe kandi ryarahagarariwe na General Jules Ndihokubwayo yagendanira umukuru w'igihugu, kandi ico gutangaza bose barafitaniye ubucuti mu miryango. Amafaranga yanyegeje ntiyayatoye, yarakubiswa arashaya ava yari intere. Burya ngo mu vyamukuye harimwo ubusuma butagira izina. Gabriel Nizigama ngo yarageze akoresha izina n'umukono w'umukuru w'igihugu mu kwiba. President Ndayishimiye yasanze Nizigama yarashobora kwaka amahera imirwi itandukanye y'abantu n'amasosiyete mu izina rya perezida. Burya ibara ryaraguye mu Burundi. Ngo rero Gabriel Nizigama batazira Tibiya yavuye gukubitwa muri Ntare House yabaye nk'uhungiye iwabo, aho bita Mucamumandu muri komine Rutegama, intara ya Muramvya. Aho yahamaze amezi abiri bamuvura bamukanda kubera yari amerewe nabi cyane. Ibi bintu vyaranatumye rwose umuryango wanje Ndayishimiye ucanamwo. N'ababanyi n'amacuti bose basenga mu ishengero ry'abagenzi, Église des Amis ry'Inyarurimbi. Iryo shengero Tibiya yarasanzwe rifasha vyinshi. Ishengero naryo ryicamwo imirwi. Angelina Ndayishimiye asigarana abantu bake cyane. Ngiyo mirwi kandi yarahatswe gutana mu mitwe kubera abo kwa Angelina aribo bari basigaye ari bake, baciye bamara igihe badasenga kugutinya kugirirwa nabi n'abayoboka Gabriel Nizigama batazira Tibiya. Uyu atanga iyi ntahe yagize ati, jewe narivuganiye n'abarumuna ba Angelina abitwa Onessa, Winnie na Emeline, bose bari kwa nyina batekewe n'ubwo bako umuhungu wa Caraziwe agira abahekuri. Uyu muhungu wa Caraziwe niwe Gabriel Nizigama batazira Tibiya. Ngayikoraba General Nizigama we ari degemvya, ubu amatwa dusumira baranamuhaye kandi kazi ka leta. Mu miryango hariho ababagiye hagati barabumvikanisha, ubishengero ry'abagenzi riri mwituze, imiryango yarasubije hamwe. Ngiyo bubaha ubutungane bwo kuri na Tibiya yari guhanwa. Bunyoni na Tibiya barigwanwa cyo kimwe nk'abivye igihugu. Ngo burya icaca Bunyoni nikijya cuko yagiye kurondera umupfumu wa President Ndayishimiye. Ibindi vyose amwagiriza bisangiye n'abandi bategetsi benshi ba CNDD FDD. Ngo niko Bunyoni yarakoze amabi mu gihugu, ariko ayo nayo bayakoze bose, uhereye kuri Nkuru Nziza n'abajenero bazananye muri CNDD FDD, nta numwe muri bo yokwera. Ngo nimwashaka kandi mwibanga dukoresheje umuco w'ikirundi tuzobaha umuco, kuko vyinshi barabihishije. Twebwe dushaka amahoro nk'abarundi twese, kandi amahoro ataraba ubwoko bucanke buriya gusa. Ico nobabwira nuko abategetsi nabo bakora amakosa menshi. Ubu bukaba buje ari ubutumwa bugira kabiri bw'umunywanyi wa CNDD FDD n'ubundi bwerekana ingene aba CNDD FDD bakira amakuru ajanye n'urubanza rwa Bunyoni. Tukazobananya kubasangiza uko bamwe n'abandi bakiriye amakuru y'urwo urubanza rw'uyu mujenerali. Uyu yahoze akomeye cyane mu butegetsi, yamaze mu butegetsi imyaka myinshi cyane, General Arengiyome Bunyoni, ndetse na vyinshi biriko birashikira abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu. Reka tubandanirize kandi mu gisagara ca Bujumbura, komine Ntahangwa, aho imyidogo y'abagendesha imodoka n'amapikipiki bamwe baraye bafashwe bategekwa kuriha amafaranga, bagasaba ko vyohagarara kuko ari ubusuma. Vyose vyabaye ejo hahise kwigenekerezo ya 31 Rusama uyu mwaka w'2024 mu masaha y'umugoroba, hagati y'isaha Murantunge mu masaha y'umugoroba. Ngo haraje igitoro kuri station Top 7 iri kwibarabara RN1, aho benshi bita kurya Gare du Nord muri komine Ntahangwa.
abagendesha imiduga n'amapikipiki bamaze kubona igitoro kije baciye banyarukiraho gutonda, ariko bararindiriye ko igitoro gitangwa barabura. Gushika isaha 5 z'ijoro ico gitoro nticari bwatangwe. Inyuma y'akanya gato rero ngo haciye haza abapolisi benshi kubafata babatukagura bati muriko mucafuza igihugu. Bake muri bo barirutse n'ingendeshwa zabo barasiga abapolisi, ariko benshi barafashwe baca bajanwa kuri komine Nahango, abandi batwarwa mu mazone agize iyo komine. Nta mushoferi n'umwe yaraye indani mu modoka yiwe, bose bategetswe kurara hanze. Uti twaraye hakurya y'ibarabara, abapolisi batubwiye ko urara mu modoka baca bamurasa. Twabiyagiwe n'umwe muri abo bari bafashwe. Ca gitoro rero cahavuye gitangwa mu gatondo kuno munsi kuri iyo sitasiyo, catanzwe umwanya urume rumara kuko abari bahari baciye babwirwa ko giheze. Ivyateye amahinyu kuko benshi biketse ko ico gitoro canyegejwe. Gice bababaje gusumba bukeye uno munsi igenekerezo ya mbere ukwezi kwa gatandatu y'umwaka wa 2024, inyuma y'umutago umwe wese muri bamwe bafatwa yategetswe kure amafaranga 150 kugira babone kurekurwa n'ingendeshwa zabo. Amafaranga atani gitasi bahabwa, bamwe bayaronse abandi bayabuze. Abayabuze rero ingendeshwa zabo niho ziraye. Mu kababaro kenshi abo ni bene ingendeshwa babona ko ari ubusuma bariko bakorerwa kandi bari mu buzima bubi. Bamwe bagira bati twababajwe n'ukuntu baturihishije amafaranga n'ubuzima bubi turimwo. Bamwe muri twebwe duca amafaranga mu kunguruza abantu, tumaze iminsi tudakora kubera kubura ibitoro. Abanyagihugu barasaba inzego z'umutekano kandi guhagarika ingingeruka gufatwa yo kudatondera ibitoro kuko batagiye koroherwa. Abapolisi nabo bagaca bikikamukiza mu kwaka amafaranga abo bene izo ingendeshwa. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niwe utari wafyenda ko kugira ngo toshikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza bivanye naho buri umwe wese aherereye kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo. Uyu ni Umuhuza TV, Imana ibahizagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.